Africa Live, Africa Plus, Dorsi. nice. Reka tujye gatonya mahiganwa yama aba kw'isi yose nzima na cyane cyane mu bihugu bitandukanye. Iryo higanwa naryo ni ry'umwigeme muserukizi w'igihugu canke akaba ni higanwa ry'umwigeme muserukizi w'isi wanashaka. Iryo rero ni Miss France yabereye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho bona kugenekezo rya 14 Kigarama umwaka wa 2024 hatowe umumisi, ariko umumisi akayaba gushika kwino saha akivugwa na butikutu. Uno ni Angelique Argani Philippon w'imyaka 34, akaba ari yaserukiye akarere ka Martinique. Urabona yuko uravye kungene igihugu cy'Ubufaransa usanga bifise ibisagara bitandukanye, rero ubaratora umwigeme ava muri kimwe muri ivyo bisagara, akaba ari bahiganwa kugira bashobore gutwara bavuga iryo kamba ry'umwigeme muserukizi. Uno mu Angelique icyatangaje abatari bake nuko vyariko biraba ikibiriraho biciye ku binyamakuru bitandukanye na cyane cyane vyo mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo ndavuga nka TF1, aho bona nice ko uno mwigeme benshi abafaransa benshi bariko barifata amasanamu barindiriye kumenya umwigeme atogwa. Rero uno Angelique numwirabure, uravye neza urukoba rwiwe rurirabura, akacagira imyaka 35. Uravye ino mengo nturenza 25, uravyumva na cyane cyane. So ukaba afise rero novuga n'imishatsi migufi, mvuze imishatsi migufi ni nkuko novuga ordinaire mu gisize nyene iryamye. Rero benshi ibyababaje abafaransa bamwe batumva kumwe n'inyifato ya bamwe, nuko batukanye bamuhora ubwirabure, bamuhora gusaza, kandi ntibigeze bananezerwa kanatogwa mu isanzwe. Babona yuko abigeme bakiri bato bagenda baravuga amajambo adashimishije, berekana yuko ikijanye n'urukoba kuri bo kitarabava mu mutwe. Ni ikintu kibabaje, ariko twebwe nibaza yuko umwigeme atowe atogwa imigambi yiwe, kandi agatorerwa novuga ati bivanye n'ukungene yishuye. Voilà, ico cyumvisho bakeneye ashaka gushika. Voilà, kubw'iwanje nimba barabiye ivyo onye bakabona yuko uno mwigeme akwiriye novuga iryo kamba gutwara agaserukira abandi bigeme mu Bufaransa, kuri jewe nibaza ko urukoba rutoja imbere. Oya, urukoba nirwo rukwiye kuja imbere, kuko nibaza yuko umuntu wese peu n'importe ukuntu aba ameze, ukuntu abasa, canke novuga nk'abagendana ubumuga, nawe nyene birashoboka kuko agendana ubumuga mengo ahanini akora ubumuga umuntu aba afise. Umuntu imigamba bafise ivyiyumviro, imigamba afise na cane cyane. Abantu benshi tuzi bateye imbere kandi basanzwe bafise ubumuga bagendana. Abantu benshi bakora aya marezo sosiyo, harimwo wakoze TikTok agendana ubumuga y'Ubushinwa, nitwa gute, ni na benshi. Hari n'uwundi novuga yagize isanganya adatambuka, abenshi bamubwira ati none wewe irondoka ryawe rizogenda gute, kubona guhera kunovuga kw'isentire no kunovuga gushika hasi ibi bihimba ntibikora. Ahanini harakamuca intege, mugabo avuga ati naho muca intege hari abanshigikira, kandi abo banshigikira baratuma mbandanya kubaho. So je numva tocika intege ubwo yobandanya, ariko byaramuteye n'inguvu. Ivyo mbona ahubwo no mwigeme wewe yigina iyo tsinzi, kugira bagutore honyene userukira ico gihugu, bajyanye bigaragaza mu nyuma ntibaba bakenewe. Igikuru nuko baba babona ubikwiye, hari ikintu baba babarushije bajya bazi. Voilà, par exemple, hari akantu nyene umuntu aba yarushije abandi, gusa abantu biratugora kwemera ko umuntu yagushije. Cyo kibandanya n'amakuru nice. Reka dusimbire novuga ikintu kiko kiratangaza abatari bake ku kijanye iwacu yuko umuntu aba afise amafyiga abiri. Hari abandi usanga novuga bivanye n'ingwara canke amagara abantu, basanga ifyiga imwe ryatanguye gupfa, bahora bagira n'ibintu byo gufasha. Ngasanga nka jewe nditanze, kuko umuntu ashobora kubeshwa n'ifyiga imwe, hari n'uwundi nawe bidakunda, asanga je nditanze kugira ntange ifyiga yanje. Kome rero binovuga bitagaragara cyane mu batanga, kandi abashaka amafyiga ari bo benshi. Uno nugira gatatu ni umunyamerikakazi, aho ubona yuko ku myaka 53 ku isi yose ni uwa gatatu bashizemwo ifyigo ry'ingurube. Kaba vyabaye hari anya muri leta ya New York, hari novuga mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo, n'ukwezi kwa 11 no mwaka.
uno mugore rero akaba novuga muri uno mwanya amerewe neza arahema n'afise ifyigo ry'ingurube amerewe neza nta muntu yo kwiziga yuko novuga ko harimo ikiganza c'Imana n'ukuri abatari bakakabeze baragafungura muguyu iwacu mu Burundi utanya akabeza kugira ati muganira kwibaza hari idini novuga rya musulman y'abayisilamu ikintu kijanye n'ingurube rero ca nibaza mu bantu abakenera ifyigo ndazi ko hatabuze mu nama musulman basi dufate par exemple bica bigenda gute je nibaza ko bica bivana n'umuntu ukwemera kwibaho gushika n'ivyo yumva ashaka hari abahitamo kuvuga bati jewe vraiment ibintu vyo kushiramo ibintu bitajanye no kwizera kwanje nocampfa akompemuka ku Mana yanje reka rero nundi avuga ati no ndacakeneye kubaho ndahera tubize ivyumviro bitandukanye basha na cane cane si bivana n'umuntu kwizera afise n'ahantu yumva ashaka gushika neko